wiyumva gutekereza gushigikira umukinnyi mugenzi wawe uko ndiyumva ndyohewe kubera ko n'umukinnyi mugenzi wanjye of course kandi biza gushigikirana. Jacqueline uri mu bakinnyi b'abakobwa ariko baragifatamo neza muri industry ya filime Ndundi, wewe biguha icyizere ikihe cy'uko ugiye kubandanya iyi game? Icyizere ni cyiza kuko kuba two turakora tuja n'iyindi pa ya mbere, icyizere ni cyiza ko filime Ndundi ikagera ku rwego rushimishije, umva icyizere kirahari. Hari indoto nawe ufise yuko mu minsi iri imbere uzotegura igikorwa nk'iki tubone wakoranije abantu nkawe? Bakavuga inshallah inshallah Imana yayumva turashobora kubikora kuko ivyo Imana yandikiye umuntu of course bashobora gushika canke yes ivyo Imana yandikiye umuntu ivyo bishika. Ivyo ni Imana yakwandikiye, ivyo nawe wanditse ivyo nanditse that one is my secret, umva ko sishaka kubirondera. Nizere yuko filime Ndundi iriko yaraba urugezi muri minsi warashobora filime ukashira kuri YouTube gusa, ariko uyu munsi uraca ukavuga ati zokora lancement abantu bakaza. Hari itandukaniro ubona ukitangura kuri kumwe zasohoka kuri YouTube n'uyu munsi yabanza kuba gukorana abantu bakamenya ko ari igikorwa cyasohoka? Ikintu cyiza cyane kuko nimba kera batagikora ubu bakaba bariko baragikora, ça veut dire que il y a eu le changement habaye kandi no gutera imbere. Ikintu cyiza cyane kuko hariho changement kandi gutera imbere. Iyo uriko uraraba filime n'iyo minsi haravuga imyidogoki abakinnyi bashyigikirana nta rukundo bafise, haba umwe yashora filime hakaza ko basanzwe bamenyeranye canke tipe basanzwe bamenyeranye, ariko ni ngaha kwa Fiko bageti babona abakinnyi batandukanye na wewe turakubonye, ico kintu kiba caravuye canke coba kikibandanya? Kuri ivyo rero je nta kindi ndabizi ko pe, nta kindi ndabizi ko gusa iyo habaye umuntu aguhaye ubutumire, umuntu arinda gutumira agashika mu rubanza n'ivyiga sivyo, washobora gukora urubanza ugasanga hariho abantu bamwe bagenda baje kuba rero hashitse abandi bakiba filime benshi, ça veut dire ko Fiko yakoze ikintu ciza abiyumvirako bakaba bashitse no munsi. Hari n'abatumire ariko ntibagende? Birakunda kuko umuntu agutumiye mu rubanza si tuma turi imanza nyinshi, bashobora gutumira mu rubanza ugasanga uwo munsi wari uzi ko ugenda mugose ngo uwo munsi haciye haba empêchement runaka. Ninde wogutumira muri filime ntugende muri filime? Nta n'umwe pe, nta n'umwe. We ninde wotumira ntazi? Ivyo rero sinzi ko ndatoza iyo ni part y'iwambwa jewe kuri jewe uwotumira wose nogenda kubera ko ndi mu kazi filime turi muri industry, uwo nkeneye mbonye ko casting yanje yifuza biramutse nkoze filime mbona casting yanje yifuza naka kuja kumutora nta kibazo kiretse anyanyi ko kuri side yawe simba nzi side y'umuntu wose simba nzi ko tumeze gute. Nashatse kuba umuntu avuye ku kiganiro uyu munsi yaguze telefone ejo ariko araba YouTube ubwo nyene kubwira yirime ubuzira update zawe ashaka kugenda agenda kuraba filime zanje ariko namubwiye atanguye kuyambere gushika aho tugeze no munsi, atanguye kuri feruje dadi wanje bose agendere ko na suwa byose agendere yavuga iki yasohoka ubwo nyene suwa ikasohoka uyu munsi cyari yo mwegene suwa irasohoka naho ntatanga kugaragaramo mugabo ku bantu bariko baraba filime urabona ko izina ryanje ryaparesa mu bakinnyi bakinnye iyo filime. Chance kugushimira cyane. Murakoze cyane.